uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera ahindura ibyanse guhinduka ahindura ibyanse guhinduka uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera yangiriye neza Yesu yangiriye neza. Musiri Champion TV, you are my champion. Hello bakunzi ba Musiri Champion TV, ndabaramutse cyane ndagarutse kandi ubwira kuri mikroni Aline niyo nko mumbona hama murabona ko ibintu bisa neza cyane mpagatiwe ndi kumwe n'imisori yagayagangira murabibona hama ndabaramutsa cyane nongera ndababwira yuko ndabakunda hama ndababwira atigira subscribe canke s'abone kuri channel mugira ngo tubandanye tuyaga twumvikana hama ingena akira abashitsi murakoze je nitwa Gutazira ndiho sanzwe ndumuririmbyi arimbi ndibaza guhimbazima karibu merci murakoze cyane natwe kutwakira ku mazina ni Edi sanzwe ndumuririmbyi sanzwe mpimbaza Imana. Marana ngaha ibintu bikaze ni gitari kirimo mumvize muzike gato nawe karibu bidondere abakonzi ba Musiri Champion TV. Murakoze cyane hama nanje nitwa Imana Elvis nkaba ndumucuraranzi avuza gitara yego. Bienvenue. Murakoze cyane nanje nitwa Timina So nsanzwe ndumuririmbyi nsanzwe ndumucuraranzi. OK, merci beaucoup. No vuga nti karibu mwese kandi mperenga he wawe nyene uririmba gospel canke nawe kora zindi music jengira cyo bita world music indirimbo harimo ubutumwa ku bantu ubutumwa donc butandukanye message nyene ni world music no vuga nti karibu mwese ariko sino banza kuja kure ngo duhave twinjira kuyaga mwumvise ko abantu bose baba musician n'abantu baririmba gospel ariko nagira manzi ndabasabe mwikore mu gahogo mu kugira ngo abakunzi bacu baryoherwe munatuvugirize na gitara. Okay. Sinzi ko mwava mu ndirimbo mwese muhuriye cyangwa muririmba hamwe. Oya kandi twese umva yarimbo kwewe Edi duterera karirimbo twese dushobora guhurira ko muhugira ngo atuvugirize. Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza ni nziza iradukunda igira neza Imana ni nziza ni nziza cyane murakoze kabaye gato bakiryohewe sinziko ariko ntacyo turaza guherezako mwumve ko Imana ari nziza hama ngaruke gato impere ngaho ufise indirimbo ziwawe ya ndazifise Sedzine nk'abasore mbona muyaga yaguko kuri kimwe ahise kuririmba indirimbo za gospel kuririmba bifite akamaro kanini cyane novuga ko icyambere nka twebwe ni message duha abakristo bagenzi bacu abantu b'Imana nico twahamagariwe gutanga message ku bantu b'Imana. Edi wowe bimeze gute? Bo bivanye nuko twakiriye agakiza muri twebwe nuko hari icakoretse kugira twebwe duhabwa agakiza na twebwe nimba duhari kugira ngo dukize imitima ya benshi kugira igaruke kuri Kristo. Yego nico twamagariwe. Ariko ni ibintu bikomeye cyane simpave nguma nagize kungukike ngo mpave ngo nigike bintu reka mpindukire nino Imana ishimwe. Amen. Wowe ku bintu byo kuririmba ubibona gute? Na bifashiki umukristo?
icambere nkuko akunda kubivuga umuziki en fait umuziki ni twavuga ko ari uri kuraririmba cyangwa uri kubavuza umuziki tuvuga ko ari ni nko kwivura ni nko gutuma infa nkuba ari ikintu cyakubabaje nk'akarero nko ku munsi ukavuga ati reka mfata umwanya nicare hamwe ndirimbe biratuma umuntu aruhuka biratuma juste nyene nkakujya nk'ababivuze nyene ati n'inzoka iyo uri kuraririmba inzoka irazahura mfate n'ikintu kiryohera ugutu kigatuma umuntu aruhuka kandi akamererwa neza umva rero bice bijare muri gospel mu bintu bijanye n'ivy'Imana aho bica vyigwiza incuro igihumbi yego ni igihe objectif mwiha mu kugira ngo mutore indirimbo za gospel? Objectif nibaza ko umwe wese ni kujya nakubwiye ase ko yahamagawe nka jewe kuririmba kwanje ni igikorwa mva nico gikorwa canje Imana nico gikorwa yampaye nico rero nkora rero no kwibutsa abantu Imana urukundo bakunda niyo message yanje nkunda gutanga kuko hari igihe tuja mu bintu ugasanga twibagiye ko twaremwe n'Imana ugasanga twibagiye iyo twavuye cyangwa urugendo turimwo juste kubibutsa ko turiho ariko hariho n'Imana yaturemye yatumye tubaho wavuze ko ufise indirimbo zine kuri YouTube uhora uririmba mbega wowe mu kuja muri studio woba wicara ukandika indirimbo zawe cyangwa ugenda uko muri studio ukashika uja kuri mic ukaririmba? Avayo kuja kuri mic utegetswe ko ufise ico jana rero avayo ko nja kuririmba mbase ico ndirimba rero mbanza kwandika. Mu kwandika wisunga iki? Wandika gute? Mu kwandika icambere urasenga kugira ngo Imana ikwereke eske niki gikenewe mu bantu bayo mukuru no munsi kuko ibihe bya kera n'ibihe byo no munsi ntabwo bingana no munsi usanga abantu bagiye mu bindi bari bize n'iby'iwabo rero bisaba impemo y'Imana kugira ngo aguhishurire akwereke igikenewe canke ico ukeneye kuvuga kugira ngo abantu bibuke Imana kandi akapera gato mu ndirimbo yiwawe umaze gukora. Ntugenda wenyine akugenda imbere nturyama wenyine akurinda mw'ijoro yakugabiye byinshi n'urukundo rwe yakugabiye byinshi n'urukundo rwe ntugenda wenyine akugenda imbere nturyama wenyine akurinda mw'ijoro yakugabiye byinshi n'urukundo rwe yakugabiye byinshi n'urukundo rwe. Murakoze cyane wararimbye ati ntugenda wenyine kandi umva ko hari message washatse gutanga mu kugira ngo uririmbe ntugenda wenyine cyaje gute mu kugira ngo wumve yuko tanga iyo titre mbega niko titre yayo no izina yitwa ntugenda wenyine ni ryo jambo ritangura mu ndirimbo mu bintu tukora canke mu bintu tubamwo nta kintu na kimwe dukora Imana itari kumwe natwe uko Imana itari kumwe natwe no kuvyuka n'ivyokunda juste aho uja hose Imana muri kumwe uryamye ugenda nashaka kwibutsa abantu ko aho umuntu ari hose Imana ibe muri imbere baba ari kumwe. Edi nk'umuntu wumvirije iyo ndirimbo umva ko mushaka gutanga message nakaye ka message wakuye? Message numvise muri iyo ndirimbo numvise ko nzitiriwe n'urukundo rw'Imana ntari jeje nyene mu kintu cyose nkora canke mu kintu cyose mbamo Imana ibiri kumwe nanje kuko ijambo ryayo riravuga ngo nimba uhora wari mu ruhande rwacu ni giki cyo dutera gutinya no kuvuga turazitiriwe mu mpande zose. Biciye wacu nawe wavuze ko mu Biciye urakorago uyo wumvise indirimbo y'Imana nka gospel ubutumwa nk'indirimbo dufatire kuri indirimbo nubuhe butumwa wumva kuyemo?
bon chambere nuko umuntu akwiye guhumura ntagenda wenyene nikujana n'Imana kandi ico nzi neza ntakekeranya nuko ubujanye n'Imana atigera icuzi gituma yagendanye nayo yego. Hama ngaruke gatonyi ntibagiye ku musore wacu nawe hariya tuguhe gitari tuvugirize gato tuguhe kuri mu muziki mbo kuvuza gitari Nego nta kibazo cyane. Umuhereza mvugirize je ndirimbo. Kameme tugenda tumvise kuri mu muziki. Nca ndirimba. Mu journalist aririmba ni ata bega ndirimbe gute. Edi mbwira indirimbo ndirimba. Bas. Gospel turi mu mavu turi mu mwemu no kugendana n'Imana ngaho turi hose. Impamvu nimwe yo kuza kwisi kandi camuzanye yarakirangije ndumwe mu batumye azangaha kwisi kugira nkabare mu minwe y'umwansi yanwaye nk'inyagano maboko imugongo nabuze gitabara ura nuko ncika niho namubona aseruka n'inkota yakumuriro arancima inyororo ubundi didegemvya muri we nimundeke ndimbe nshinginaye kubyo Yesu yakoze hari igorogota ndirimbe nshinginaye kubyo Yesu yakoze hari igorogota naririmba nararokowe Imana ishimwe ndabona ko ndi kumwe nawe ndabona y'ibiro byinshi gukora biryoheje cyane ndabona ko bon ufise impano mbega woba ufise indirimbo yiwawe bwite umaze kuririmba Bo ndafise indirimbo zanje uretse ko zimaze gusohora atari gospel nabwo ko ngira world music ni message dutanga ku bantu ku mubereho kuko tubona abantu babayeho tugisha urukundo n'amahoro mu bantu urumva nizo kenshi sanga kenshi nsohora muganda ndeka n'ama gospel nkaya umuntu umva ko afite umuhamagaro hari izindi nandika nkagurisha bivanye nuko nyene ubuzima bumeze uririmba neza ndagusavye agakora Bisegute none mu butumwa bw'Imana rero uvuga ngo bisegute no gutanga message ubutumwa shaka ukora amabuye ujya amabuye ukora habuse ukora ntihugira nyene n'abaherezi baje ibyo bazanye mu ishengero mashikanwa bazanye niyo baryamo kugira ngo babeho kuko nakandi kaze bafise n'abarewe uko byari bimeze ndabeshe ariko nyene turaba jeune bakijije no bako twakije kuko twese turazi Imana kandi Imana kimwe kuba twarayimenye niyo mpamvu rero ndagusabye collab apane ngo fise gute sawa nta kibazo naturase daranyemere gute ntwakora I'm ready. Okay, ndabona ko muri abajene bafise impano abajene bazi kuririmba mwakiriye agakiza mbega agakiza mwamusengera hamwe mwese No. aya dusengera atandukanye yego Ariko twese turasenga urumva mwese asengera atandukanye no ariko twese dusenga Imana imwe bizera umwe none nk'abantu dusenga tuzi Imana twama dutanga message biciye mu ndirimbo agakiza twotahora gutara abantu bataza agakiza cyarico je bon kubwanje numva yuko agakiza ari ni nko kurokogwa canke ikintu ushobora ikintu wahawe atari uko warugikwiriye mugabo warugikeneye hari agakiza n'ikintu twari dukeneye mugabo tutari dukwiriye nego
Urakijije. Ego. Arakiriye agakiza. Yeah, agakiza general bisigura ni grace nyene nkuko abivuze. Grace ni ubuntu umuntu agirirwa atarabikwiriye. So ni ikintu wewe ubwawe utaruziga ko cyo kubako kikaza. Yeah, niyo grace. Yeah. Aha twese turakijije. Nabahe babo tugiye mu buzima hariho urabona tugende gatonyi mu buzima hanze muri societe. Hari umuntu ava ngo ujya ntiyakijijwe ngo ujya yarakijijwe. Ugerageje kubatahuza umuntu atakijijwe ameze gute? Umuntu atarakizwa sinoja kumucira urubanza ariko gusa ibikorwa by'umuntu nivyo biranga ko aba yarakijijwe vy'ukuri. Kuko iyo umuntu akijijwe arangwa na comportement atangura kwikomporta. Kuko iyo ugenda ndabivuge gute mu indi façon bavuga ngo umwana w'intare agenda nk'intare nyene. Rero nimba twebwe twarakiriye Kristo tutegezwa kugenda kujya Imana igomba. Yeah. Novuga yuko abariko baradukurikirana kuri Musiri Champion TV novuga yuko mubona ko ndi kumwe n'abajene bakijijwe wewe utarakira agakizo. Yes. Numusi wawe kwakira agakizo. Yeah, numusi wawe kabisa witegure kwakira Kristo mu buzima bwawe. Edi ntagiye kuroba ufise indirimbo nawe umaze gukora ziwawe bwite. Mu bisanzwe nico gikorwa ciwanje cyo kwandika indirimbo ndazifise mugabo ntiziraja ku mugaragaro ariko vuba ziraza. Yeah. Mbega nk'abaririmbyi turi kumwe ngaha niyihe mpinduka muba muzanye mu muziki wa gospel ngaha mu Burundi? Impinduka ahubwo icifuzo. Ikintu cyo guhindura. Ufise icifuzo nyene icyo cifuzo nico kizotumuhindura gospel zihari urugero ziriko mugira ngo zitere zishahane. Twifuza ko gospel iduga ikashika kuri level ya Rastekira naho muhura n'umwana usanga ari kararirimba iza satubi iza fizo dushaka na gospel bisumbaho umwe wese ayiyumvemwo ntiyumve ko ari abajya ngo bajya bita ngo barakijijwe canke ngo ni mwishengera ibe ya buri muntu wese ahari. Watubwiye ko ucanga byose uririmba. Uravye urugero indirimbo za gospel ziriko ubona ko rushimishije niki haba bagenzi bacu baririmba canke nawe umubafasha umuntu yokora mu kugira ngo gospel mu Burundi yamamare itera ahantu igere ku rugero rushimishije? Jewe ko ndabibona gospel n'umuziki mwiza kandi ubukozwe mu buryo mu buhinga budasanzwe kandi abaririmba n'abantu baba bafise ico bita ukwagutwi oreille musicale bavyumva cyane. Uretse yuko sinzi ko ari siyo barahindutse, sinzi ko ari abantu bahinduye ivyumviro, ubo bantu bakunda ibintu nyose bibomboranya gusa bum 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 bum. Urumva ntibagishaka kumviriza amajambo message iri mu ndirimbo. Urumva nico abantu benshi usanga batagize batitayeho cyane. Mugabyo kureba kandi umuziki kandi urimo novuga uri mu buzima ni gospel kandi urimo n'uburyo kandi tuzisubiyemo kandi uravye n'ama concert y'abantu bagiye mu gospel nk'aba Dudu ba Polinaire usanga ari ama concert yitabirwa n'abantu benshi cyane kandi bafise n'uburyo kandi basanga no mu kwinjira amafaranga abonekana akwiye. Mugabo mu makarti usanga tubona nyene abo nkuko yavuze nyene bazisi bagiye ama secular. Mugabo ugiye kuraba mu bantu usanga bifashe bahagaze neza usanga barimba gospel. Urumva rero novuga ko umuziki wa gospel ni mwiza ahubwo rero abantu ngira si bose peut-être ngena ko ari mari meeting bifasha bivana amadini peut-être usanga avuga ati uyu no mu protestant no mu gatolika no mu manyonga sinigano bivuga. Urumva rero usanga ukwemera rero si kumwe cyane ugasanga ha peut-être ari mu mari meeting. Mugabo ugiye kuraba kandi abantu banabo benshi ku isi bahari nano usanga bakunda imiziki nyene ibaryohera nyene tubisanzwe nyene mva batumviriza ngo message ngo niyihe niko jene ko ndabibona. Ngaruke ngaha nyene nkiri wawe mbega ubona ho bahari ubucuti buri hagati abaririmbyi bacu ba gospel n'abaririmba profane? Hariho bamwe bafitaniye ubucuti nko maze kubibona, hariho usanga bafitaniye ubucuti n'abandi usanga badafitaniye ubucuti cyane. Mugabo ugasanga nyene uwo kuranze umwe aremera uwundi ugasanga undi aremera uwundi
peut-être ngira kibatandukanya ngira nuko baririmba ibitandukanye mugabo ndaza ko ubucuti buhari kuko sindumva uririmba sekira ariko arakritika cyane urimba gospel cyangwa urimba gospel ngo agerageze kwinjira mu buzima cyane bw'umuntu aririmba sekira sinzi ngira biri prive mugabo sindavyumva ku masamizi canke ku ma réseaux sociaux yego bega hoba habura ikino nugerageje kurabisha amaso hoba habura iki mu kugira ngo haba ubucuti bukomeye hagati ya Kidumu ngo ya Kidumu ego ntacu na Kidumu nyene na Apollinaire bajya n'abagenzi bajya banazinanya nashima namaze kubona video bari kumwe ko barimbana Kidumu karimbe ne Apollinaire kandi Apollinaire n'umuntu twemera kuva kera nubitoko ari mu legend ujya arimvye kuva kera imbere abakidumu bose ujya atanguye kera gose rero ico ndico cyanze ko na Kidumu amwemera Apollinaire akamwemera Kidumu ndibaza apa yuko bakora barimba ibitandukanye mugabo ikibahuze no muziki nyene usanga donc arashaka kuba je ndimbe byuwanje mwagasanga njoherwa n'umuziki wa Israel ugasanga Israel mbije ugasanga joga n'umuziki w'uyu urumva kumva menge byo nyene yego yaryoshe mugabo kumva kumenga ukunzi bijya wundi cyane nibwo bucuti mbona bwo bahuza cyane yego bo ndabashimire cyane ndabona ko ndi kumwe n'abajene bakijijwe abajene bameze neza novuga ati kubw'Imana nyene ni mwari muzi nanye murakoze cyane kuba mwaduhaye kano kanya ko gushika hano kugira ngo umwese avuge ikiri ku mutima avuge ko ibintu abibona nkaba nifuje kurangiza nshimira abariko abaduteze amaso bose abakunzi ba Musiri Champion TV nkabashimiye namwebwe masho kuduha kano kanya hano hantu nkabashimiye n'abakuzi bose ba Musiri Champion TV ntibagiye n'uri kuri kamera yadufashe ama image meza cyane atayigomwe big up sana murakoze cyane Okay, mwumvishe bajene nariko ndababwira rondera Imana bigishoboka rondera gakiza bigishoboka kugira ngo utegure ubuzima bwawe utegure mwijura hiwawe kuko nitwataha mwese azoja mu nzu yiyubakiye rero ushaka kubaka etaje akirigare rondera Imana agakiza ni ku buntu bo Imana uyirondeye naho ba ofisi bicumuro bimeze gute yo aho yirondera yose irakwakira kugira ngo wiyeze hakiri kare uzotahe uri umuntu muzima kugira ngo uje ahantu heza hama rero akantu kanyuma ko kuryohera abakunzi bacu duhaguruke turigiza bibaye ngombwa ariko dutamba reka tugire uko ndashaka karirimbo umuntu aturirimbira akaririmbo kamwe dutamba kugira ngo tuve ngaho ibintu bigitesa itambitse injire no muri mpemo yes cyane baho update bagose muri update fsidingo nyine bona ko ziri update itambitse uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera ahindura ibyanse guhinduka ahindura ibyanse guhinduka uwo mugabo Yesu ndamwemera uwo mugabo Yesu ndamwemera yangiriye neza Yesu yangiriye neza Yesu yangiriye neza Yesu yamaye amahoro Yesu yangiriye neza Hallelujah. Wow. Novuga nti merci beaucoup hama Imana ibahezagire. Amen. Abakunzi ba Musiri Champion TV. Mwabonye ko ndi kumwe n'abajene bafise impano. Apane bukebuke. Hama muje kubashigikira ku masheni yayo. Chaîne y'Uni d'Israël ndiho. Kuri YouTube ari kubikorwa byiwe genda umushigikire. Nagusanga he ariho hose je muransangaho nanakiwe ariho hose uyu n'umuntu ameze neza n'abamizisiye bacu bavuza neza mwavyumvise abantu mukora indirimbo
aba bantu baragurisha indirimbo arazandika karibu aracuraranga nikizobuze ko muri clip yawe muhamagara kugira ngo bakuvugirize cyane gose hama no kuri Musiri Champion TV rero nagira ndababwira ibintu bidasanzwe ahanye turagira ibintu byinshi urumva Novuga yuko tugira nama publicité na twebwe genda kuri channel yacu gire subscribe niko nabikubwiye hama mugira ngo tubandanye twumvikana tugira ibintu byinshi ama documentaire ama publicité ama n'ibintu byinshi turakodesha ama kamera ama spotlight byose ama mariage turayakora yo mudutumiye turabaha ama image asa neza rero mumva ko dufise impano nyinshi naho turabajene novuga nti turabasigira ku nimero kwanza ku kiganiro Mukuririmba Champion TV, you are my champion.